mwavyumvise se ngo twabizundikiyemwo hari ibintu byinshi tumaze iminsi tuganira like no musiko turabiganira ko mugabo by the way nuko kenshi na kenshi burya uza gusanga ngo utosora intuzenya ifuku yamiza yakatsi sinzi niba ariko bavuga canke se ariko babigenza mugabo ngo utokora ifuku yamiza akatsi mu jisho rero kubw'ivyo kugira ngo tushobore kuba twogenda tuganira ku bintu bikomeye cyane canke se ku bintu bimwe na bimwe tugenda twibaza mu buzima hari ikintu umuntu yigeze gutubaza mu minsi yahera twari kumwe na kubera twavuga ati ko umunsi uzo kumwishura kuri radio chance kumwishura kuri micro kugira ngo mibi n'abandi bantu bose bibaza ico kintu nabonye bashoye kuronka inyishu n'umunsi uzoganira ku kintu gikomeye cyane kivuga ngo mbega inyishu ibibazo vyawe cyangwa se inyishu ibibazo wibaza ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima yoba iyihe maybe tuza gukoresha umwanya mutonya mugabo n'amajambo akomeye gose ari naho mpamvu ndagutumira kuja kuri YouTube kugira ngo ushobore gukora subscribe ibintu bikomeze kugenda fresh sana ibintu bikomeze kugenda biri mu rukundo n'umunezero kwa kunyene kubw'ivyo rero si jewe anza kuba ndiko ndakora je nyene kunza kuba nagira neza kaza kumera kuri micro ya kabiri reka rero cenza nawe nyene mubakira kugira ngo tuza twinjira mu kiganiro cacu Inyezina. I wish you good morning, Mrs. Akumera. Good morning, Mingo. How are you? I'm fine. Ndongenda kwakiriye n'ubundi mu studio za Black FM. Urakoze cyane ndagushimiye Mingo, ndagushimiye kubona nyakiriye muri WhatsApp today. Nizere ko n'abandi miko bandukurikirana twamaze kwinjirana muri WhatsApp today kugira tubandanye muri bwa bumwe nyene muri gwa rukundo. Nkuko Mingo yavuze mutibagiye gufyonda kuri ako gakengeri kari munsi kuri YouTube kugira mushoboye kwama muri ko muraronka ibiganiro byose Radio Black FM ibashikiriza cyangwa se ibiganiro byose Black Media ibaha reka rero dushituza uno mutsi twibaza ati mbega koko ibibazo umuntu afise inyishu yavyo yo bari yahe tugiye kuraba mu buzima bwa misi yose ibibazo ni byinshi umuntu agira ibibazo byinshi umuntu ibibazo byinshi nka Trezor no madi ibibazo afise wenye byo namucanga kuko ibibazo byawe na byinshi no mu mutwe ate bakagira ariko atakibazo nta kibazo ufise uba wumva doc waramaze wararengeje wiyakira mafu none nta kibazo na kimwe ego mugare tukibaza ati mbega none se ibibazo ko bitandukanye ko ari ibibazo natwe nyene tubona yuko atabubasha tubifisemo twobikoramwo nk'akarorero ariyo ibibazo by'abantu bigora kuronka umwana nk'ubuherutse mwaramuse muri surprise call yuko hari urugo rwagire gusambuke ego cyane hama hari aba bafise ikibazo ngo bampevye hari aba bafise ikibazo ngo amafaranga hari aba bafise n'ikibazo c'ivyo bafungura. Of course. Umumwe wese afise ikibazo kandi bireha binangana. Ni kuvuga we nugasuzugura ikibazo ca kanaka kuko nuri mu mubiri wiwe cyane nuri muri we kugira ushoye kumva uburemere bwacu cyangwa ushoye kuba wo kumva imbaraga akoresha mu kugira resiste kijya kibazo ciwe. Cyane gose. Ni kuvuga nk'umuntu atararonka umwana umuntu afise umwana nashobora kumva uburemere bw'ujya umuntu ataronka umwana cyo kubw'ujya umuntu ataragira kuronka umwana umuntu umuntu ahaze nashobora kumva uburemere bw'ujya umuntu ashonje ngo yumve ikibazo afise n'umutwara afise mugabo muri byose namvuga yuko nivyo hari ibibazo tuba dufise ukarekerana ukavuga ati jewe vraiment aho ndi niyakiriye nyamba ta mwana afise niyakiri imana izomu nyimba z'amafaranga afise n'imana iragabura inyoni zo mu kirere nyimba amashure yanje byanse ku ishure ebana no kubosa sinzosubira kuba niyo nize ndaronka ubusa ati rero jewe mafu ndiyakiriye mugabo nibeze yuko mu bibazo tiko turacamwo ahubwo twari dukwiye gutorera inyishu y'ibibazo byacu siko tubitorera donc ukuntu twakagombye kubikemura siko tubikemura kuko la fois passée twaravuze ikintu turavuga ati ni byiza mu iterambere ryawe yuko ushiraho abantu iburyo bubamfu bashobora kugufasha kugira ushoboye gushika ahandi hantu cyane gose none umunsi ndagaruka ati kugira utorere ikibazo inyishu ikibazo cawe ubwa mbere na mbere bibanza kuva kuri wewe kuko plus negative plus uguma ubona ibibazo ukabibona mu buryo bubi plus ubona yuko atatushoboye plus ubona yuko imana yarampevye ndi ngumba plus uvyiyaturako plus mu mutwe wawe ubirema plus ubibamo kandi bikavyara ibikorwa cyane kandi bigaca biza rero mu isi ishoboka kuko watangiye kubikira we mu buryo bw'impwemu waravyimviriye nta mwana afise kandi numva nta nonzoronka kana nkunda ucugira uburyo bwose kugira akwanyu kuko wowe inconsciemment uba ubona ati jewe
mingo ntankunda kubera atankunda ni kuvuga mingo nahazombwira bonjour mvuga yaranyishimye ko yaranyishimye nigire bona ikintu cyuko ciza ari ciza mu byo ariko arakora ni kuvuga nyimba ari mu mafaranga uvuga ati je mise ufise amafaranga ntafadika canyika ni kuvuga naho uzoyaronka uzoyakoresha nabi ko gusanzwe uzi ko amafaranga yawanyika oh my god basi bica bija gusa kumena na kujya kuntu hari gihe rimwe na rimwe usanga tuvyutse cyangwa se umunsi utanguye tugatangura twiyatuye ko yuko hari ibintu bitazawugeneza uno munsi nubwo ngiye gukora mushango ndabona wapi no munsi imvura yaguye ntabakiriya ndonka nuvuga yuko muri ko kuntu bamaze kuvuga ko atabakiriza kuronka bamaze kurema ikibazo muri we yuko atabakiriza kuronka kandi ugiruze kuvyikuramwo yuko uza kuronka abakiriya biraza kukugora cyane yuko maze kuvyiyatura kwakirika rero nza like noce nza kuvuga yuko rimwe n'imwe ibibazo turonka cyangwa ibibazo duhura navyo mu kubikemura ahubwo twiyongera ibindi turashimika ahubwo munamaze kubona iyo umuntu yaguye mu kinogo iyo umuntu aguye mu kinogo kirekire atari buvemwo hariyo urondera ivyatsi kugira ashobore kuva mu ico kinogo arondera aho yishimikiza cyangwa kimba utunogo kugira ashobore kuronka ahafata aho yifatikiza kugira ashobore kuva mu ico kinogo hariyo n'uwundi yitiza ishoka akaguma yimba musi y'ibirenge vyiwe ahari ni kuvuga hakuduga we akaguma amanuka rero ni kuvuga novuga yuko kugira ibibazo byawe uko kiri kose gikemuke ubanza kubishiramo uruhara like wewe ubwawe ushobora kubishiramo imbaraga ati gute rero aho rero ntoca tuzogira ngo maybe uronke tutabezo kugira deja ahantu ikosa riba riri nuko aho hantu uri niwe ugerageza kwiyimbira kugira ngo ujemwo ndani ibintu byose twatanze uburorero bukeya hari n'ubundi burorero bwinshi gose je ndiga ejo arafa pasi narize ndonka ubusa no munsi nize ndosa ubusa interrogation yindi kuzokurikira sinziga ati jewe vraiment n'ubundi goma narosa ubusa mafu uyu mugabo wanje tubana nubwo ngira iforo yose ntigera abona ko ndamukunda ndabihevye kumukunda ndahevye kuzokwama ndiko ndateka ndahevye kuzokwama ndiko ndamubwira sheri ndagukunda uyu mwana wanje naho nigisha nukuri ndabona yuko yamariko aronka ubusa kwishuri nta devoir nzosubira kumukoresha ntacazovamo hamugaca ugenda imbere y'Imana ukarira ngo mana ngo jewe umwana wanje ntaciye ubwenge uwo muri kuratura yuko umwana watacazovamwo mugo shaka kivemwo wamaze uvuga mbega ikibazo ngaho rero Trésor mbega amajambo uvuga watura ku munsi nico ushaka gushikako birajana umva uko birafatanye ico kibazo ufise n'amajambo uri kuratura aya majambo ariko aza gukemura cya kibazo ni inyishu cyangwa se ni kukomeza gufurura nawe ujamwo wirenza kivu nk'ifu ikindi naco amajambo yacu yerekana aho kwizera kwacu kugera sinzi ijambo ry'Imana riri mu migani sindahibuka neza rivuga ngo ni wadendebukirwa ku munsi w'amagorwa inkomezi zawe zizoba zari nke ni kuvuga n'amajambo yacu ukwatura kwacu kuva ku kwizera kwacu naho ivyizigiro vyacu bigera twebwe ukwizera kwacu cyane kugarukira niba kuri muko umwana atacazovamwo kandi uzi neza yuko asoza nta bwenge na bukenya bajya abandi barusha uwo mwana wawe usivye ko bitabwaho cyane gose rero nta rukundo rundi rwahatari bajya abandi bagabo bafise ku badamu babo usivye ko bajya badamu babitaho cyane gose rero ikintu ukwiye kuvuga ati jewe nkeneye urugo rumeze gute mbega nifuza umwana mu rugo mbega nkeneye amashuri yanje azogende gute mbega nkeneye urudandazwa rwanje rugende gute mbega nkeneye umaze kumenya ico ukeneye nico wiyatura ko ku munsi hama ikindi naco utegerezwa kubishiramo inkomezi bivuye mu bwenge bwawe mu kwatura kwawe kuko naco Imana izogukorera wowe nyine utabanje guciremamo neza cyane ubanza kucirema mukacizera kuko handitse ngo uwizeye akagira ukwizera kungana n'akabuto ka snap gusa niho muzoca mubwira umusozi ti wewe jahari anya umusozi wo kumuberure nuzo ugende mu cibitoke uri kukwizera kungana gute gato gusa ka snap karutwa n'isaka ni kuvuga rero ibintu vyose inyishu ibibazo byacu byose ni twebwe inyishu ikibazo cawe ni wewe ni uri kuragerageza kubinyishu mbi canke
nziza. Mbega uvyakira gute? Mbega kwa mushavuye kwa mawijiriwe ego ukorana n'abantu bibiyashu, ego ukorana n'abantu batagutahura, ego ukora ubana n'umugabo yamari kwaranywa inzoga aza kugukubita, ego abana barakugoye, ego wowe nawe uri kuvyitwara mu gute? Uri gukora iki kugira ngo ico kintu gihinduke? Uri gukora iki? Ego amashure vyanse, strategie wafashe kugira bishoye gukunda ni yake. Wacuryamika ikaramu hasi nawe ucuricara. Iyo niyo nyishu kugira bikunde bizoca vyanka burundu. Cane kazi ucuja down cane kurusha aho hano waruri. Kandi aho down ntaho wigeze wifuza kuva na kera. Cane. Mugabo rero menya ico ushaka, hamumenya aho wifuza kugera, hamumenye neza yuko ububasha bwose Imana nivyo yashizeho abantu kugira bashobore kudufasha gushika aho twifuza gushika. Kandi Imana ni ikora ibitangaza. Mugabo wewe izo gukora igitangaza atakwizera ufise. Umugore niwe yahuye na Yesu mumbabarire, ahura na Yesu umwana wiwe agwaye ari ku rupfu. Yari yapfuye kwanza. Yari yapfuye. Hama aramubwira ati umwana wa Yayiro. Yari Yayiro. Aramubwira ati jewe nukuri umwana wanje vyanse nukuri atishika. Yambwiye ati genda umwana warakira. Nigega ntiyapfuye arasinziriye. Ngo yango je nasize ngo mbonye yapfuye. Yesu abonye kamugobe yasikwemeye vyamubwiye titugende ndakwereke kadasinziriye. Agiye acagira iki? Acaramuvyura ati ntiyararyamye yasinziriye. Vyuka. None wumva ukwizera ujya mugore yari afise. We muri we yari yamaze kwiremamwo yuko yapfuye nyene. Yesu ataje ntaza gukira. Erega n'umuniko biza kugenda nyene kuri twebwe. Nawe wico waremyemo. Ico waremye muri wewe. Ati ikintu kidakoretse ikindi. Mbega murazi ko twe twiblokera. Kenshi ari gihe uvuga ati uyu muntu ataje. Ibintu ntibikunda. Nibiza gukunda nyene. Ngo jewe ngo sishobora kugenda mu ijoro je nyene, je sishobora gushika ahantu je nyene, je sishobora kugira iki je nyene, jewe sinoshika hariya je nyene uri kumwe n'Imana nzima. Reka ndabereke mwebwe. Ngo je gusinogire mwibarabara ngo je nyene ngo ntari kumwe n'umuntu. Uwo muntu temporate umuntu hariwe naho yo bari umugore cyangwa umukobwa w'imyaka 15. N'umwana muri kumwe ubwo bamuca bugenda. Ufate ubuwe n'ikintu ujya mwana aza kugufasha tutabeshanye aza kugufasha. Ibintu byose ari mu mutwe. Twezo ibintu byose ni mu mutwe niho bipfira. Biba byapfiriye muri wewe. Ico kintu wiremyemwo kize kugukuramwo kigushiramwo ubwo. Naco ukwirema kugukuramwo ubwo bwo. Ukagenda butari nujya mwana n'imyaka 10 aza kugufasha ikindi mwahora niki. Suza kugwa ntaza kukunyegezamo. Rero nico kibazo nico kimwe n'ibiyazo twe dugena turahura navyo. Imbaga ko kunushije amaboko doko shibigwanisha tugasha tushira amaboko hejuru. Biza gutuma igice kiza kugwana cyane kuruta ico kintu two turabamo. Ngo si twageraje gufightinga naco. Nubwo bwoba ariho kigoye cyane akumera. Izira yuko burya ikintu kigoye hajya kiriko kiragora cyane no kiba kigira gikemuke. Cyane gose rero we nukuye kurasha nukuye kurekura ibintu byabaye dance hamubone ko byabaye tabani ubona yuko ata imbere ata inyuma icara hasi wirememwo ukwizera wirememwo ko byose bishobora gukunda wirememwo yuko n'inyuma ya zero ikora wirememwo yuko uwagushize ngaho uwakuhaye kubaho gushika onye ikintu cyose ashobora kugikora rero wewe izere gusa gira uko kwizera gutonya hariyo ukuntu kwizera abantu baruguru baraza kuntahura gusumba hari ukuntu twagenda ruguru kera tugiye kuramukanya ugaca usanga amatoilette yabo ari hanze ugaca usanga ari kuri hanze naho hari bitoki niko mwashobora gusohoka ukabura igitoki kigo kirakuraba wahindukira gutyo ukabona kigo kirakuraba kibonamo shetani kige nikidayimoni kandi rero ni kuvuga n'umwanda muto nyawe wagiye gukora wacukawuka nuvuga yuko ico gihe uvuga ati oya ntaho nari nshaka kandi ukabyishamo kujya mwanda mutonyi utaza kuwuza ugasubira mu tukaryama na wa mwanda mutonyi ukawuzibira bugaca ni kuvuga nawe ushobora kuzibira ico kibazo imisi gahita n'indi gahita kikurimwo wewe wazibiye n'inyishu ni kuvuga nisohoka kandi ukajya mu gasinzira ukaguma widodomba ati je nabonye ikintu hanze mugabo ivyo bikurimwo wabizibiye biri hariya nyene kandi wewe iyo usohoka ukarinda na cyane yuko kijya kitari ico uri kuratinya sico ni imagination yawe niwe wakiremye muri wewe wasotse mu rupangu ukibona ikigwa kiryamye hanze simbwa n'indobo mwibagiriye hanze nukuri urayibona mwimbwa rero menya yuko umutwe wawe urema
no muri wewe urema rero ufise ububasha bwo kurema iciza mu buzima bwawe n'ububasha bwo kurema ikibi mu buzima bwawe ni wowe rero nyishu y'ibibazo vyawe ufise cyangwa se ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Murakoze cyane, reka ndabashimire hama ndabatumiriye kuri YouTube, mutibagira akagakengeri nshuti zanje bantu b'Imana, ntimwibagire kajya gakengeri maze tubandanye dukurikirana ibiganiro vya Radio Black FM, mukurikirana n'ibiganiro bica kuri Black Media. Ndababwira yuko mu kanya gatonya gusa zoba tuje mu ntahe